umwanya bakwa tubwira corona no umwanya wo gukora abantu baguma batana amajambo zimbwa ibiki bamwe niki no nibareke kudusamaza bajya samaza uri umwanya wo gukora byari umugenzi wanje yicarana na Bruce Melody akora ikiganiro cy'umuririmvyi yitwa namba babidondo bande ibiganiro gukora avuga ati uno muhanzi w'Uburundi none mu Burundi muko mukora ibiki muko muritisha gaciro ibaza icyo kintu kirambabaza ama rero dusoye indirimbo ngo dukeneye 1 million views nindazo yiguha bo bakeneye mabase kugira ngo TV zabo ziduge kabuga utogenda ukavuga ati jewe shaka tuvugana interview uvuge ivyo wumvise umuririmvyi yavuze iki naco kibabaza Titre bandika mu kiganiro ikaciza nukuvuga n'umuntu ashakura bikiganiro gacareka no kwira bazituse ngo indaya zikiza we n'umuririmvyi ngo yaryamanye indaya gasi Titre y'ikiganiro ariko biravana usanga baba babivuze mu kiganiro ariko bashize ko ndakubwira ati barahindura amatitre icyo no ndavuga gino gatoya ndiko ndavuga ku izutu du TV tudafisa akamaro nkaza ama TV wa Light reka ivyo bintu byabananiye mubireke fata amakamera mugende mu shooting ama comedy mugira ibiganiro by'aba comedy bazi apara kwa mono no muziki no gutuka baririmbyi bakunze banda TV turabaramukije rwenge tubahamwire bivanye naho mwese aherereye nkuko bisanzwe izina ryanje ni Elma Love benshi basigaye banyita mwarimu no musi ndi kumwe n'umuririmbyi ariko akora neza mu muziki ndundi umuririmbyi ariko aritwara neza kandi ageze ku rwego rushimishije cyane aho nashimye kumubashikiriza kugira ngo tumubaze ibibazo bitandukanye tumaze iterambere giwe riko rigenda gute mu kazi kiwe so imbere byose ndabasabye ko mugira subscribe like share na comment kugira ngo ibikorwa byose byacu banda yo mubibona kandi mu banda yo mubona iterambere tuko turagendako ku muziki ndundi ariko nubwo biruko reka tubandere tumuramutse tumubwire aduhi kaze mu kuduha akantu kameze neza karyoboye so brother vipi ya poa urameze neza yego kabisa ndabona muraberewe cyane je namambegwa umbwiye ati uraberewe vraiment uzokwa mumbwira uko nyene imisi yose gusa hariho difference yejo nuno musi yahiga yejo n'ryari ego nivyo ndabishima Imana kuko Imana niyo ibitanga yuko turakora muziki abarimvyi nagomba mbwire n'abarimvyi kwambara birafasha kuko umuririmvyi w'igihugu abantu babone bote iwawe kirumushi ego yes twibuse abatakuzi abandi kwa dukurikirana akazina kawe ninde Ndaizo bienvenue benshi batazira free my boy canke bien free my boy yes ni bien free ma tuzi cyane ku ndirimbo za kera yaje azamutse cyane ku ndirimbo igihemu ari kumwe n'amasoja uno musi na indirimbo yitwa sinzigira nkubabaza n'indirimbo yitwa nimekusamini yes sinzigira nkubabaza na all center yeah I remember that uno musi rero ahageze kariyeri yiwe abona wikiri kigenda gute music kugenda neza kabisa ukuraraba aho twavuye kera sobo to dukora ibintu bikomeye cyane music isaba uburyo music aho tugenda tubona byinshi music isaba ibintu byinshi cyane udafise amafaranga vraiment umuziki uragoye mugabo ubu twarakoze cyane mugato tubona inyungu bidufasha tubona rero ivyo twokora muri YouTube ubu rero tuhagaze neza vraiment tukadushimira Imana mu buryo buke dufise mugabo bimwe two turakora mu muziki bugenda neza ego yes bien free maratubiye ko uno musi umuziki usaba uburyo ariko biriko biragenda neza bashima Imana ndashaka kumenya neza tukiri ngaho nyene kuko uno musi bamwe bavuye ko umuziki uri habandi bakavuye kutariha kuri bien free abifata gute niyihe ngingo ari ashira ko kuri muri zo zibiri umuziki urariha ukoze good song abantu baguha amafaranga ari umuntu aba manager urabona toke ikitwishinga mu Burundi tubuze abantu baba manager bafasha abaririmbyi kugira ngo baduge baba supporting rero tumenyere gukora ama good song indirimbo iza bien abantu bazishimye ama urabe yuko utaraza kuronka ama support bone ko ndaraba ama secret menshi je nashobora kuvuga ngaha kubwiwanje nakoresheje kugira ngo shike ngaha kwa film aho ngeze ubu rero umuziki usaba umwanya muremure cyambere kumenya gutahura ivyo urimwo urumva kubaha ibimenyesha makuru
kumenya umuziki wacu ni giki cyo gufasha kugira ngo userure kiri ku mutima kimwe ushaka kuvuga kugira ngo babone yuko aho uri ari ikintu kibuze. Rero arabaririmbyi benshi b'u Burundi bafise ingabirano mugo gasanga ntararonka n'ahantu ushaka kuvuga ikintu cyangwa talent yiwe yerekana ahantu bari benshi. Rero mvuze ati jewe aho ngeze ndashima Imana kandi YouTube aro bamwe bataramenya ko iriha kandi bafise amaviews menshi, aro bamwe bataramenya YouTube niki mugabo bafise ingabirano. No mubwo je natahuye byinshi, nagiye kwiga byinshi mu muziki, niko ndamenya byinshi bivanye n'abaririmbyi bakuru batukuriye, nicaye nabo nca numva byinshi kuri jewe. Kandi rero mvuze ati ubu ngiye gukora ibikorwa bikomeye cyane. Ego. Yes, kuri Bienfrima YouTube ni giki yinjiza gute? Kuko turabona yuko mbo sikirenga cyane. Ego. Umusaruro wa views ariko nawe si mubi. Umwinjiriza gute, arashima inyungu ariko araronka canke bimeze gute? Ego ubu YouTube yanjiri monetize mugabo na byinshi no bivugira ngaha burya buke ndonga buramfasha. Uno munsi kurabona nsora ama video cyane, je n'umuririmbyi nsora audio video. Indirimbo ikirato benshi barayakiriye neza, indirimbo yakoze neza no bikira bikora neza. Ndibaza ko tugiye gusora izindi ziko ziraza ni nziza, jenge na duza talent iwanje. Bati no munsi nakoze indirimbo iyi shaka nkori yindi iza isumba iriya. Urumva no kuvuga rero mu muziki ngo ndakora arama collabo ndiko ndakora n'abandi baririmbyi besha zona ati kumbe Frima Boy ari ibintu byinshi ariko ari yitegurira. Mugabo amakolabo ngo ndakora ndibaza benshi bakora byumva kandi bakora bibona. Twatanguranye na Estanish akari nyuma karahinda. Akari nyuma karahinda. Bienfrima tukiri ngaha ku ndirimbo ikirato na Estanish. Narihoje neza cyane ndakurikirana. Hari ikibazo nyaje kwibaza, iyo ndirimbo ni Estanish featuring Bienfrima cyangwa Bienfrima featuring Estanish? Ni Frima Boy featuring Estanish. Kibazo kiza kihagaranga kubera iki muri ndirimbo Bienfrima yafashe refrain yonyene ibindi bigakora Estanish? Narayikurikiranye neza, naravye ko igitero cya mbere kirimba Estanish, cya kabiri Estanish. Ndakumvisha indirimbo imeze gutya. Couple ya mbere ni jewe twarahanyahanye, refrain ni wewe kirato naronse kinkwiriye sisha, nawe Estanish akaca subira ajya amajambo ijya ni refrain. Baby je natanguye couple ya kabiri aransubiza nanje ndamusubiza refrain, turasubiza gushika indirimbo itanguye kujya iheze. Nurumva twakoze ikintu abarundi babaririmbyi abandi bataragikora. Tuvyeruka mu ndirimbo ya Julian ya no Bushok na Julian, deka navyo deka kama mtoto takubembeleza minio kujya nivyo twagiye twasubije akakera. Numva sinashase kuvuga ngo je fate couple ya mbere ama Estanish nawe ya kabiri abijyanye byamaze kugwa benshi, twagize akantu ko guhanahana. Niyo mpamvu wabonye indirimbo abantu barayikunze. Bo ni za ndirimbo uri kubona umusheri wawe n'umusheri wawe yashaka kugusubira. Numva ni turirimbo tugezweho. Rero ukuri kijya ndirimbo neza uzokumva paragraphe ya mbere ni je nanguye aka parti gato ina akacansubiza. Tuvuge yuko no munsi Bienfrima afise ubuhinga burenze kuko numvise yuko amaju asana yagomba gusa ukuntu. No, nakoranye n'umukobwa azi umuziki. Estanish arazi umuziki. Uzokumva kajya agapiano kari mu ndirimbo pam 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 ni wenyene yagakubise. Urumva base acicara hajya arafata gita arakubita base ya gita cashira hajya mbwira producteur gira akantu shiriko. Urumva ama umvise niko ndaduga ngiziki. Estanish yaciye mu ishengero arazi umuziki kandi ni byiza gukorana n'umuntu azi umuziki. Urumva ndabishima kuko twakoze indirimbo ya bien. Rero ijya ndirimbo si wonyene bivuze, hari ikindi kintu abantu babajije kandi kubera iki Estanish yatanguye kuvuga ati Estanish Frima Boy. Urumva benshi batangura kuvuga ati benshi bakunda kumva ngo ni Frima Boy na Estanish. Urumva mugabo arakanu yagize ahinduriye ari atangura numva ni kubwira ngo abantu bumva umuziki tuko turakora nidushaka kugenda mu bijyanye dusanzwe tumva.
amakuru avuga yuko neza muri gandirimbo Frima Boy Mysterious yanditswe na Estanish we wagiye gusa uririmba ivyo yanditse c'est vrai ou c'est faux? Indirimbo ni wanje Estanish naramurishe kugira ngo ndirimbire indirimbo nce ndumva ngo nyandikire indirimbo uzo waze Estanish ati iga ndirimbo source iga ndirimbo Estanish twawuriyemo naramuhamagaye kuri studio twaricaye tuvuga ati Estanish shaka dukora indirimbo abantu bumve nibiki turakora none meteme kwanza indirimbo tuyite gute apana za guyanje uri guyanje fizo yararirimbye bo ndagukunda ni ibintu byama biririmbwa sivyo je t'aime urumva ni ibintu byinshi cyo tuvuga ati ikirato none wewe nwakubise noir rouge nwabonye ati iyi shati janye nakarato kirabo okay chavati none ndakunda ukuntu rero je ndishira mu kijya kibanza Estanish wowe usho kubikira to ciwanje naje nkabikira to ciwawe ducompose rero akantu tada baby oh yeah nigiki wamaye sweetie oh yeah hongera ibirungo Estanish nawe numva no sara nkarengegwa mu rukundo rw'umuma urumva twage duhanahana indirimbo yose abantu barayikunda kubera iki bayikunze ni kintu kitabarandira agakouple reflet turasangira reflet ibiki byose no kuvuga ati Estanish kaza ni kintu twakoze kimeze bien ubu Frima Boy bamenyereye kujya ara nini indirimbo ikoraza nakoranye no mu petit toi user sif genda mwita umuntu umwandisi mwiza nayo uza kumva talent yahindutse muri Frima Boy umva tuje nibindi bishasha ni kuvuga rero 2020 bagiye kwiruka na majambo dukoresha na twatangiye tuvuga ati music isaba uburyo aro playlist natanze zine abo baririmbyi ni collabo z'umwaka moga amaze kongereka ko men song iri about ya indirimbo ya user safe moga ni indirimbo yiwe featuring Frima Boy moga ziwanje collabo zije moga uno munsi nongereje ko muri playlist wundi muri wa gatanu Ines ujya mukobwa muto kakana karimba neza nako nyine Frima Boy nasavye collabo Ines kandi tugikora indirimbo ya bien rero abantu barindire navuze aro MB Data aro Black Africano aro Double J Killer aro bande abamazina ngo ndavuga ni kuvuga ati bazogenda babona ibikogwa gusa kire kure bo inyuma ya Lady abantu bumvise gusa Lady iringiye pa bazoronga new video ikaze cyane ndabikubwiye nga new video bien Frima featuring point iraje yes bien Frima tukiri ngaha je ninjire neza kuko abantu baravuga yuko umuziki n'utari kuratera imbere bivanye ko twebwe tudasohoka hanze y'igihugu dukore hanze y'igihugu ngo dutangaze umuziki hanze kuri bien Frima afise ye target arafise ide yo gusohoka gukora hanze n'abandi baririmbyi cyangwa imeze gute merci sana umuririmvyi yakora uyu mwanya bakora tubwira corona n'umwanya wo gukora abantu baguma batana amajambo zimbwa ibiki bamwe niki no nibareke kudusamaza bajya amaza uri umwanya wo gukora kuko ndakubwira urumse tukura kuri umuziki sivyo boy bazi na concert zihari metu kutura kubita ama video akomeye cyane usanga umuntu asoye video ya bien na concert niki na muri numa akora concert aya ma video ko avahe ibaze na mwebwe ba ma television ba ma TV online ininda TV nizinga ozimarurira ni nyinshi cyane gose okay zifashiki umuziki wacu ndibaza ko ico dufasha nabinjire namwe arudu TV mais pardon ndavuze du TV mais ndabivugiye ku TV yanyu si mwebwe arudu TV banyumve tuje gutakaza music ndundi gute reka mvuge kuri TV ya Waka Light ni mureki ibyo bintu music muko murayitakaza muko murasuzugura abaririmbyi b'u Burundi muko murabacesha gaciro na muziki ndundi muko muraduza ahubwo muko murawumanura uno munsi
mwe mwigoye muje kurondera amakuru ya Frima Boy ndayabahaye sivyo ari ngorane bo ari ikintu rero kitwa nkoti bajya byishizemwo meme si bajya mvuze mu bwinshi bace byumva ngo kuvumbura umuririmbyi ndakuye ikintu cyo kuvumbura umuririmbyi nishugwe giki gigihugu sivyo umuririmbyi nishugwe gigihugu umviriza ikintu ngo nababwira mu Obama TV rero mugo muratukisha umuziki ngo muravumbuye umuririmbyi nishugwe gigihugu afise abafanzi bamukunda ucugenda hajya umubone ngo yagize mu Burundi turazinanye na muririmbyi afise etage iwe yiriguriye na muririmbyi afise hama agendera ko wenyene turazinanye wowe mujuna surazi ukura duza umuziki we Burundi uvumbuye umuririmbyi ukora uduza wapi muteje agaciro mu bisanzwe none nukura muteje agaciro umuntu ari ega mwebwe mubibaza ngo ngaba akora kurikirana nga mu Burundi nyene bariko bakurikirana na diaspora yose abarinzi ari hanze abantu bari mu bindi bihugu b'abarundi babona yuko umuziki wacu uri down. Bliss Melody ari ama jaru umugenzi wanje yicarana na Bliss Melody akora ikiganiro cy'umuririmbyi yitwa namba Babidondo bande ibiganiro kora avuga ati uno muhanzi w'Uburundi none mu Burundi muko mukora ibiki muko muritisha agaciro ibaza icyo kintu kirambabaza ama rero dusoye indirimbo ngo dukeneye 1 million views nindazoyiguha bakuvumbura ati twavumbuye ngo wewe ucugenda hajyo ucushira kuno kuri YouTube ibi ukutuku mu Umuririmvyi Burundi live ugasanga mu Mufise TV yiwawe atacho na kimwe ata natano yifitiye mu mufuko televiziyo turazinanye yuko izi televiziyo online zanyu nizirabinjiriza imiduga mugabo kagenda gutuka Umuririmvyi Burundi so namba mukora ivyo bintu namwe muze mubireke 1 million views sorry ndakwibirindi banga ziza gute 1 million views twozironka ku munsi umwe Umuririmvyi imisi ibiri twoyironka enda bibiri banga Umuririmvyi Burundi asoye indirimbo mwebwe murafata link kumwe muramushenga ibiganiro byanyu ukavuga ati iyi TV ndaha TV bo Satbi Fizo bande Frima basoye indirimbo uno jereka rero du supporting umuziki Burundi ama TV online ni menshi mwebwe mufashe link y'Umuririmvyi turese rero unafiki twache unafiki sivyo ukavuga ati uno munsi umwanya wo gupartage ikiganiro uno munsi reka tubanze dupartage iyi link y'Umuririmvyi indirimbo y'Umuririmvyi ya Frima Boy yasoranye na Estanish example tuyipartage twese ama TV yose abaririmbyi twache unafiki tuyipartage si wote urazi mwebwe ama TV abakurikirana mwebwe ni bande si benshi bari hanze wowe umaze kupartage igikorwa cy'wanje Landry Promoter Isaac TV izi mabuja Hit TV ziga partage Umuririmvyi abantu baza kukurikirana indirimbo iyi TV kuri postinga mu mugaca mufata article yanyu mukandika mugashana link mugapartage ubundi article 1 million ni minoti 2 nuko bakora muri Tanzania. Yes bien Frima tukiri ngaho nyene mbo turakunda kubivuga cyane ariko bigaherera mu majambo ntibije mu bikogo kuri bien Frima ni link z'abarimbi banga amaze gufata avuga ati ngenda zikoreshe yazo Umuririmvyi bigenda n'ubunyene genda urabe muri page yanje ya Facebook ariho indirimbo z'abarimvyi benshi nofa narapostinze sinofa gusa aba ba Masterland narapostinze bande narapostinze numva na postinze ibiganiro byinshi cyane. Yes bien Frima uratubwiye yuko no munsi TV online ariko ziko zironona muziki ndundi ariko turashaka neza usigure neza ido winjira indani udahengame cyane ngo utinye ikintu na kimwe kugira ngo twese tuje ku murongo umwe tumenye aho muziki ufiriye ingene twawukiza. Merci. Je novuga ati nibareke kwanza kwigana ibintu batazi sivyo bo bakeneye mabase kugira ngo TV zabo ziduge kabuko togenda ukavuga ati jewe shaka tuvugana interview uvuge ivyo wumvise Umuririmvyi yavuze iki naco kibabaza Titre bandika mu kiganiro ikaciza nukuvuga n'umuntu ashakora bikiganiro gacareka no kwiraba basanga tutuvugana ibintu by'akamaronga ukajoka kwandika Titre gusa ngo indaya bazituse ngo indaya zikizawe n'Umuririmvyi ngo yajyamanye indaya gasi Titre ikiganiro ariko biravana usanga baba bivuze mu kiganiro ariko bashize ko ndakubwira ati barahindura amatitre icyo no ndavuga gino gatoya ari kiganiro kimwe nabonye mu ma television online
ndiko ndavuga ko izutu du TV tudafisa akamaro nkaza ama TV wa Light. Reka ivyo bintu byabananiye mubireke, fata amakamera mugende mu shooting ama comedy, mugira ibiganiro by'aba comedy basi. Apara kwa mono no muziki no gutuka abaririmbyi. Ano magare kuri aba baririmbyi nk'abajya bapeti ba Kestan. Sivyo? Bareke burya n'ubucafu wa TV. Sivyo? Ni kuvuga ati izo nizo TV ziko zirateranya n'abaririmbyi. Narabonye ikiganiro ya Baudeni. Sivyo? Bo umuririmvyi arafise kuvuga ivyo ariko ragira. Mugabo nkawe uri umuntu ukurarondera makuru. Ukabona tumuririmvyi ariko aravuga ikintu kitajanye n'ivyo niko ndagira kuri TV. Kati baza amakuru yo y'umuziki. Abantu bakeneye amakuru y'umuziki. Nibakeneye ibintu byinshi bitafise akamaro. Sivyo? Dukora umuziki rero, muduze umuziki w'u Burundi, twache unafiki. Ama TV ni menshi cyane. Mugabo na nimwe irakora ikintu uvuga ati twe turabona umuziki wacu kuraduka. Rero mukore mwebwe, Imana ibezagire, kandi je ndiko ndabasengera ku Mana nda TV ishike kure. Sivyo? Mushikane umuziki. Arudu TV jama ngo navuga ati muhebe ivyo bintu byo kuvumbura. Mwe muko murateranya abaririmbyi, muko murateranya n'abantu benshi. Mushaka kumaramaza abaririmbyi b'u Burundi. Ngati muko murubaka umuziki w'u Burundi. Tureke ibyo bintu rero. Tuduze umuziki w'u Burundi, tuduze ishike kure. Iyo aba mwese mukora umuziki umwe tugatanga amakora ama emission. Ndabaye akarero gato genda murabe ama TV online zo mu Rwanda. Neza muzomenya yuko umuziki warahindutse. Genda murabe ama TV online za Kampala. Babashira hejuru abaririmbyi babo. Kubera ko no muzi abapeti ba David uno munsi bagenda gukora ama clip videos za Dubai. Umuririmvyi wejo. Yes bien Frima. Cewe ndashaka unye explique neza. Baravuga ko umuziki ndundi mu busanzwe umuririmvyi kugira ngo azamuke abisaba arakinda base. Rero muri ibintu bavuga ko ari kuvumbura ari iki babasha bari ko baronda ya base kugira ngo babandanye bavuga mu majyamba ariko kuri bien Frima tubona yuko umenga asa n'ubupinga. Ari umuririmvyi ataramenya umuziki no akenera base yo kuvumbugwa. Atarakubaka izina. Mugabo ukura ko umuziki neza ubazo kurondera. None mba kumuvumbura. Ariko kuri bien Frima base ni iki kuriwe? Base ibikogwa. Bumve ti Frima boy uno musi Frima boy asohokanye na Misierika. Frima boy tuwafati urumva izo ni base. Frima boy no musi arama base menshi. Babarimvyi Frima boy wasohokana nande bo aro base zizenyene zivuga kandi ukabona no muri viko ntiyiga ni base cyangwa si base. Apana ziga base zo kuvuga ati tumusanze umuririmvyi muri restaurant agibyarage vya 500 kura urumva bijya je nabipinze vraiment. Abafanzi muko murabatakaza. Urumva kora umuziki wawe, sora indirimbo yiwawe. Niyo mpamvu usanga rero abaririmbyi nabibonye cyane tusora indirimbo zitaduga views kubera iki nashobora no kuraba ibintu byiwawe niyambwa. Ariko tukiri ngaho je ndafise maze imisi ndavyihweza ndashobora gukora ikiganiro kiri très sérieux kivuga ku muziki ndundi ugasanga nta bantu bakiraba benshi na ronse ariko nkoze bijya bintu wita yuko ari uburofa ari ibintu bitafisa gace ngasanga nivyo benshi baje kuraba. Igisha rero abantu rero kugira ngo babikunde bakumenyerewe ku byiwawe. Aha ego apana kucuvuga ngo mbaka nkore bya burofa. No none ngandi ko turatanga umuziki simvuze ivyo na mugoni fata ubereze link bumvirize yego muziki ndondi nuko mwawisha uko nyene mushaka mabezi umujournaliste aririmbe eka umvira umujournaliste aririmbe ayo umuziki aje mu journaliste akina umupira sinzi aterera ivyuma tugwanira ama micro muri studio nije nshikiriwe Merus uri mu journaliste kandi Merus uri umuririmvyi ngo na uje kuma ikiganiro urumva ko turi mu bintu tutaramenya turitahura ivyo turimo. Yes bien Frima tukiri hano abaririmbyi numva ko turahanurana mu bisanzwe tukeneye guhanurana. Reka nje kuri kumurimbye mugenzi wacu ari kuramba barakwa tumushijemo gusa no ko bikenewe hagi umuntu akoze ikintu swata arahanurwa cyane bikagenda gute kuri Mr Champagne hari ikintu aherutse gukora
cerekeranye na n'umuririmbyi kazi wo muri Tanzania Gigimani. Yes, big up champagne. Ariko hari ukuntu vyadutukishije ku mbuga ngurukanye za Tanzania bavuga yuko abari mu Burundi yishimye gusa kubona yuko yapostinzwe kuri none numva ko ari abantu bo muri Tanzania bamupostinze Mr Jambo. Ijya ni base rero amakuru mwe muyakuye Tanzania we byagutukishije iki? Ivyo rumva we nivyo shigikiye cyane. Ndashigiki ijya rero ni base. Enda kubwira uraze jewe indirimbo yiwanje ikirato. Genda urabe mu Titre asigura amasinema wo muri Tanzania itwa Vasco. Na muri genda ukurikira indirimbo z'abarundi. Canke ajya amasinema y'amaseri zisohoka za guda zande. Genda ukurikira zige amativi. Umve ko avuga indirimbo z'abarundi. Atari ijya ndirimbo ikirato. Ni umuririmbyi w'Uburundi yavuze ku byerekeye ijya ndirimbo yanje. Tanzania Dar es Salaam ba televiziyo ATV ikayikubita ijya ndirimbo. Ijya televiziyo ni Natasha niwe tora tubonamo uno munsi yabonese na Frima Boy. Nijya televiziyo nini y'igihugu ya Tanzania East Africa. Nukuvuga rero uno munsi ugyasiguza amasinema numusiguzi mukuru sana wa masinema z'igiswahili. Uno munsi akora avuga ikirato. Igisi kuri jewe ni kintu kinini cyane. Umuziki wabashikiria ari champagne bamupostinze na bamutuka bavuga ati iki nyagutukishije wewe ni bezi iwe Gigman turamuzi champagne urumva batambwe kumuvuga champagne nije akora kenera muri Tanzania bamenye umuziki muri Burundi. Urumva muri market tuvuge ati ushaka gusa rero muri mvyafuye ngo bamupostinze muri Tanzania. Urumva muri market tuvuge ati Mr Champagne big up kuri base wakoze imeze fresh ya bien ni bezi champagne Gigman na big up bro yakoze ibintu bya bien. Dushaka bari mvyo Burundi tuwumve apana kuvuga ngo bagufatanye naga Queen video kudususuku muri hotel biki wajeje gukora clip ugiye gusamana no mu video Queen uvuze ko bushatse kuvuga ba bidondo base babaze imisi muri ziga base zo gufatika mu barabara bras bidondo babari izo si base rero dazituse si base sohokana n'umuntu genda urondere bakenda kwibira kabanga uri umuririmbyi w'Uburundi turamenya base cyarico Miss Burundi wonga murondere murihe nyene base je nawe shaka no munsi tu postinga amapicha wambaye ma 2 pièces dusohokane za beach tugiye ndagugurira inkoko bandika abantu Frima Boy canke naka asigagenda na Miss Burundi urumva wamurishe ni base nituramenya base cyarico uno munsi nosha kugenda kuvuga ati jenge ma base sivyo ngoba base ebana uno munsi ngoma je kwa Natasha la namba boss yana boss wewe ni msanii mwenzangu tusaidiane tufanye base tukakora base ifisa kamaro urumva tukakora base ifisa kamaro narondera Natasha tukagira base cyangwa narondera tukakora base za bien apana ziga base zo mubwiza base ziki abaririmbyi rero amativi online nimwe mukwiye kumenya ibyo tuko turakora umuziki wacu rero tuhindure. Yes bien Frima ndumva yuko ufite strategy nyinshi zo kugira ngo wimenyekanishe kugira ngo ugume mu kanwa k'abantu ugume mu matwi y'abantu ariko kubera ko utari kurazikoresha strategy tubona yuko umenga uboneka cyane iyo hageze gusohora igikorwa ndinigeza ndiko ndakora n'ubu tweruka gukora ibikorwa twajeje turabimaririye neza asigaye ko turekura umuti urumva je nzovuga indirimbo njene yasohoka ubu niko ndashinga kandi kirato vraiment ndeba batuye mwebwe mukuma kuri Kana TV ni indirimbo ya bien ni indirimbo y'imyaka yose mu bantu bagize ubugeni abakundana ni indirimbo romantique kandi rero amabase turekana n'ibyo amabase ama TV muri benshi supporting umuziki w'u Burundi mukore Satubi yakoze indirimbo na Medi kuri Satubi benshi baratuse ati ya ngo indirimbo yiwawe ngo ya Satubi ya ikujije kubera Medi wiki none wewe kwiga views za Satubi warashize ko like canke warashizemo comment ugasanga umuntu atashize na comment nakora tuka Satubi reka n'inkoko yari kwibaga hajya namba bishoboka namba yarayibaze merci na baga nk'inkoko 10 si vya bose indirimbo yawe yakoranye collabo none abandi ko zitarashika ama million bamaburira indege imisi yose mu petit niveau generation akora neza ari muri generation y'inyuma yabajya batama bacu mugabo akora neza none nabandi bamaburira indege bakagenda gukura ama clip za gaciro none 1 million views zikananirwa no kuduka. Yes utukira hariho benshi nyine banavuze kuvyerekanye umuriyoni kuri Sadbi baravuga ati
si kubera Meddy kuko hariho n'indi collabo Meddy yakoranye no mu Burundi ntarinze kuvuga izina ariko kandi iyo ndirimbo yagiye kuri count ya Meddy ariko gushika kuri no mwana ikwiza desa enda kubwira ivyo nivyo abarundi ajya ikintu cyacu ntonyene tugitukisha Satbi big up wakoze ikintu cy'amateka vraiment Free Mabonda kivugiye nga ubutumwa mu mushikire Satbi na muririmvyi w'u Burundi gake kabaho bashikana 1 million views Satbi nawe nyene yinjiye mu rya monde y'ama million mwitanga no mu mil gang ya urumva yarabikoze none kabwi tutomusupportinga Satbi nk'abanivyi bacu bagenzi bacu bose tukavuga ati twese tukanika twese turashize kuvuga ati big up Satbi urumva n'umukuru wacu ku muziki natwe aro nandi bakuru bacu batarashikana hajya karaniga nibo buraguponda Free Mabonda akoranye na Estanish andi abarinzi batakorana na Estanish nabo bifuza gukorana na Estanish baraponda niyo mbona ati uno munsi nakoranye nande bazovuga ati Free Mabonda nazo gute bazoponda rero abo bariho abantu bacinega abandi bariho me reka dukunde ivyo wacu uyu muziki rero ubu biboreka yuko no mu Rwanda barawushimye ego barawushimye nabo nyene bararavye zigya vyuzi bavuga ati umwana yarakoze indirimbo ya bien kuko ahubwo tubone twiraba akwize na 2 millions. Yes, bien Free Malim back kuri project wawe ni bien Free mu meza heze yashikirije yuko ariko arategura app y'indirimbo zisha kuri 6 uno munsi imyiteguro igeze ko tutarabona yuko turabona promotion atangwa ku promoting kandi yatubwiye ko ari hagati mu kwezi natwe twabona ko twegereje kwashika niyo nyene narayivuze mugabo nacindegira amasong sinashase kuipostinga ko hasose ama EP nyinshi cyane DJ Pro Champagne bande bama bazita album bande bazita EP nufati none ibi bintu ukora abarinzi bacu zibashikana cyenda ndaharura zigya collabo nakoranye nagomba nashire mu ma EP yanje album bateka nsore song imwe mezishikane inyuma y'umwaka numva zinyugare no mwaka wa 2020 cyana gutangura na Estanish niye ndimbari niyo ya mbere ari gutangura muri EP wanje mugabo bugati reka nangure na amasong gusa Estanish irasose vuba iyindi irasose inyuma kandi gude irasose urumva ngene ndabakubita mu maso nyene ndabakore mu maso kuri bien Free twakwitega hit song canke hit nkazibishaye zitatu ziri ku barimvyi bacu twavuga ko ari ba star badukuriye nka dufashe nka example nka Fizo nka Satbi canke muri zo collabo nta collabo zabo zo bazirimo oya nagendanye na new generation agati yama imbere y'aba new generation arona baririmbyi rozobona babasazi nyene babapeti nyene bagiye gusora indirimbo je nyene Free Mabonda nisabiye collab urumva ari umurimbyi kwanza uno musi nasavye collab Ines Kakana yes namusavye collab je nambanyumva naye musavye ndi tayari kandi namaze kumushira mu list kuko ujya mwana aranyuzuza ararimba neza ndazi ko dukoranye indirimbo amateka ziba ya bien kabisa jewe ndaba target aro bapeti ukora neza aro babase urumva babapeti nye babasazi kwanza big up ba Olege babasazi nyene urumva bakora bien faut que dukora ibintu by'amateka by'umuti abapeti baba danser dukora umuziki wa bien no tugeze muri monde iri hejuru monde numerique no kuvuga yego apana bijya byo kuvuga ati zakera no mpamvu rero nabwira abarimvyi reka dukorero dushimisha abandi yego kuri bien Free yiyumva izihe nguvu yiyumva kuri ubuhe buryo kugira ngo avuge yuko yitegure gukora show ya 50,000 entre kuko narabibonye mu kiganiro kiraho arabikoze uravuga ko uvyiteguriye vuba uzobikora eske niyihe target abona yuko yofatira ugavuga ati jewe ndashobora gukora iyi show ya 50,000 nigoye kwitegura kwinjira ndasoye ndaraba salle iringa natisarane ngacangenda gusora ticket VIP gusa ni ticket ya VIP razi muri concert ya 50,000 kwinjira nogira novuga ati amaboko twese no boss araba ari mu kiboss ya arama show
VIP utovuga ati pandisha mikono hapana amabuji ari imbere yabo bakoma gusa gutyo nibaduze ikibazo ni kimwe rero ndakubwire je ndayiteguye kana bibira kabanga ndayiteguye ndasoye amabiye VIP ndarondera abantu biwanje nkagenda kurondera maire de la ville nkamu invitation na sponsor ehiko urumva none ndamuye umukuru w'igisagara cyacu tuba Jimmy nkamu invitation eyo nafise conseil ya 50,000 kwinjira kandi ni ngombwa ushike mutama wacu presence yawe irakenewe ujya shise yake ndamuye bia ya 50,000 kwinjira azazanye bia amafaranga ngaye wewe basi aza kuriyanga cyangwa aza kureponda nuze yanje ku mafaranga ngaye aza kuma ayaruta yake nako nagiye kumubwira yinjira urumva ni ariho ama conseil umurindi ategura wenyene ukabona ati ndujuje champagne yarujuje yajya mugana na kimu na ma TV ni babipostinze no murinzi wa mbere yakubise conseil yajya kuri downtown 50,000 kwinjira aruzuza nari hajya na black jibari hajya bajya abantu bavuye na muntu numwe abona ngo akora atonda kwinjira ku muryango wagomba ubone imiduga gusishika gusa ikerekana amabiye bakinjira kubera iki yakoresheje ubwenge bwiwe yarondeye abantu atari imbwa aba rero abandi baririmbyi cyangwa aba journaliste bari barindiriye babone yuko ko baza kubona abantu batonda ngo bakora gwanira kwinjira kuri 50,000 barabura bigiye byashikiye alikiba hajya sivyo byashikiye champagne niko nagwa karore gatoya nibamenye kugurisha tike umurimvyi afise kugurisha tike VIP wenyene genda kurondera abantu biyubaha monsieur madame ndafise conseil kandi urababaraza kandi bajya abantu utwariye invitation nibo baza kugusupporting nibo bagwa n'amafaranga yengo mavuge urakoze ekanshikire kandi nange message umukuru w'igisagara tubabarire toga baririmbyi ubabarire n'abandi baririmbyi bose bakora amakaraoke live umusi wa Lewi Mars abo bare bwose barakesheje ndibaza yuko bakoze neza mubaye bajya abantu ba live basubire bakore live bateramisha abantu bene abantu bakora ababosi b'amakabare bakurikire amabwirizwa ya corona neza bongereza indobo amasabuni tuje hajya tugyohegwe ndibaza corona mwijoro saa 3 umuntu acataha hageze ko umuntu akesha ibiki vraiment mutubabarira abaririmbyi bamwe dutangure gukora ama concert turakumbuye dufise indirimbo zo gukubita mu bantu rero aka message murakumva mutubabarire mutama mudu mwanya abaririmbyi natwe dukore niyo mpamvu rero Kidumu yavuze ati umva rero Kidumu yavuze amakosa abantu batamutahuye niyo bakoze uburofu yavuze ati abaririmbyi mwe iyi corona umenga yagikurikirana twebwe ega twabayimbwa tuguma tugaranye urumva yavuze ana miss ama concert live yiwe arakumbuye ama concert ega nivyo Kidumu yavuze none nubona ko corona umenga yatuguye ko twebwe tubiravye vraiment nivyo kubera ko nta vibe iri mu gisagara yerekanye show iki umaze kumva za ndirimbo z'usosoka z'umuriro abaririmba ko rasora niyo mukuru umva ama concert ngengo utegura ama concert nibikunda koreranira barambwiye neza yuko abantu bamwe nurukurukuru ko inkuru ziravugwa yuko inyuma y'ikirato haje gushaka kuba ikintu kimeze nka relation d'amour entre yawe na Stanish. Eske iyi nkuru yo bariyo canke ni kinyoma? Stanish arubase ari ku mugabo oya twakoranye neza yarirekuye muri video aratamba ibisusu muga mwanya n'umwanya w'akazi. Stanish arazi umuziki niyo mpamvu uvuze ati nitukundana afise umugabo wiwe barabana kandi barakundanye bafitaniye n'umwana ariko ngo arashatse kumusaba ibintu oya je ndafise umusheri wanje bo we star pan. Yes, abakunzi ba Nda TV ndibaza
ikintu mwari mwanumye nagishikirije umva ko nacihoje no gusinda ndagitanze mu mugaragara kandi ngisho turayironse imeze neza nta cyahabaye nta mwe de respect yahabaye barubahana kandi umwe wese arubaha relation y'uwundi so uno munsi bakubwiye ati bien frima fasha upcoming ari karaza umufate mu mugongo wewe ukore nk'umushigikizi wiwe bien frima yofatande Umuririmvyi umwe jewe nafashije kandi arabizi yitwa Medi Love yasohoye indirimbo yitwa Good Girl kana keza kandi urabigira indirimbo yitwa Good Girl urabe video y'urya mwana yakoze ku buryo bwa Frima Boy siniko ndishima ahubwo ndashima ukuntu urya mwana yabikoze neza ugeno nakunda pima naje ko nshaka gufasha ko naje baramfashisha kandi yararimbye neza asora indirimbo ya bien amasanamu ya bien yes kuri bien frima nire jambo yovuga riri ku mutima kugira ngo ntuniganwe ijambo ngo tugende hari ikintu tutashitseko nikiye kintu kiri ku mutima avuga ati je numva noshikiriza ikintu kubaririmbye bagenzanje kubadukurikirana no kubakurikirana ibikorwa byacu bari hanze twache chuki tureke ugwanko mu mitima yacu unafiki ni chuki ugwanko watu jengo nabivuga mu Kirundi no mu Kiswahili tunafeli hapa unafiki ani unachukia mwenzako utafikiria anaishi kwako ukanga mugenzi wao hata mafaranga umuha ukibaza ryo unafuye uzoruka ku mutima kumbe wapi uzokama utigita mwisi y'Imana nikirato gitoboki rero dukundana umambwira abarinzi bacu nitwishire mu bintu birebire ngo amalebo amiki lebo nga mu Burundi tuzi ni imwe canke zibiri naho nyene ziragerageje rero dukore n'inguvu cyane nidusamazwe na amalebo baza bakubesha ati nataka nikusaidie ukaja muri lebo wibaza ko bagiye kugufasha ugasanga nibo nyene kumbe ni ugiye gufasha lebo mu mitwaro yose ya lebo ni wewe lebo aramuririmvye ari muri Simba Gang ya Lolilo uruhara kora petit urafise ingabirano reka gusamazwa na Simba Gang nyira gufasha na kimwe urirembeye bakugurira impuzu ikirato ciza mugabo je ndababaza kumva uri muri Simba Gang wirembeye cyo kiri kirambabaza iyi message imushikirira petit ujya mu boss wawe narenze kuvuga izina agufasha uboneke ubona muonekano wa kistar kama uko mu lebo mura birabazwa kubona turekane noye birabazwa kumva uri muri lebo Jess nari muri lebo two turanywa mu kabare ugasanga muri ivyo muri lebo mwati bana nisaidie bana nozie moya mama nisaidie déplacement utalipatia lift iniache pale wa musori ndimbi kabahiti rero birababaza nauma rero izi lebo zacu tumenye rero turondere aba manager ikintu kimwe batazi rondera manager hapana kumera rondera manager ngo ugiagendera nka mu miduga nka boss wacu sioni hapana manager adafisi ikintu na kimwe agua umutwe wo gukora umuziki wawe ujya nima akurutira aba manager bajya bose bazoza bakurondera baciye kuri uyu mu manager nivyo bikwira kogwa muri Tanzania ukumva manager wa Alikiba no ukabona manager wa Harmonize hotangara rero Natasha yarabikoze yarondeye Rafa benshi baravuga ati na Rafa manager gute ubu mwabonye ko Rafa ari manager niwe nyene adirija Natasha ivyo turonse abantu nkabajya bagukuriye bakagufata rero akakwereka ati Frima Boy ngomba dukore kukuntu uzusanga uronse niwa kuronderera manager nawe nyine manager nivyo Diamond akora Diamond afise aba manager 35 mugabo bo tuzi twebwe ni bane Babutale Salama Mkubwa Fela bande gutya abo nibo tuzi nka batatu mugabo bajya ba 35 na ma circuit mu bindi bihugu niyo mpamvu ubona agiye mukore concert mu bindi bihugu aruzuza mu Burundi abahateguwe mu Burundi
ugashaka kuvuga ngo nami niko na manager je nafise manager nkakuruta amafaranga rero mpamvu ibintu ndavuga niko natanga inyigisho mu baririmbyi reka tuke gusamazwa rero ubu araba baririmbyi benshi bakora araba bati bana nifanye nini baba basigaye bakora indirimbo bakabura n'ubafasha rero aba manager dushaka nimuze mufati ama talent z'abaririmbyi muziduze ube uri manager basi umufashe atacu ufise ivyumviro vyo kurondera amafaranga ari muri bimwe twakoranye indirimbo yitwa Yuza turakoranye indirimbo arabwira nca numva telefone Frima otisa ebana ya ndirimbo twakoranye nayumvisha umutipe umwe gusa yachama $100 $100 kandi yayikunze deja clip turayironse urumva kwanza ico kintu kibaza ko cyavuye kuki kugira ngo iyo ndirimbo iboneke meze bien yarayumvise umuntu acamwetije indirimbo iranshise nga reka ndagufasha ukore clip urumva tarayikoranye ico uyo muntu umva ico kintu jao ndi ndaneze umva ati ko umuziki abarundi bamenye umuziki turonse abantu nkabo nka 30 kubera iki tutabona amakapankande za smart limitel imihora muyu wacu Burundi ndufisa amakampani menshi nidukora amafera beto inzembe nituzikora nga imisumari ndufisa amakampani yo gukora imisumari kinju tuyikora nga twebwe amakwavi none ni byinshi tuziki amanuze fangasi biki nibikorwa nga mu Burundi aya mashira mu kugenda afata baririmbyi journaliste uri kuri micro rero namwe ku radio ku antenne igisha bari ama campagne ni mubigishe guzamura baririmbyi injiri Kigali gusa cinjiri Kigali uzobona aba Peace Melody contrat Peace Melody ru picha rungana ko kari muri contrat y'ama primis yari yo urumva mu Burundi tuzaturanga gusa sponsor ya Primusic itaje tuirembere dufe abari ama TV onani kandi aze ngo bakuvumbure baguponda kandi ufe rero aba kampuni ni mukorera abaririmbyi smart indirimbo si kuvuga ngo mbaka muzishire mu amaringtone gusa tiririri ngo akarimbo ngo apana amagara umuririmbyi mu mugira ambassador muradandaza amatelefone mashasha gira ambassador abaririmbyi nakuye amarori kugira ngo ndabivuge banyumva kandi bambone fata abaririmbyi b'u Burundi bahereza amadiri gira amatour aziga amakarte simu ibiki mudandaza habaye promotion bayi promoting ibonye n'abaririmba ati smart yatanze apana buga mu message mwa muturungikira twabuga mu message bwa saa yote apana ibiga n'amadiri y'abaririmbi yeba nafata umuririmbyi mu mwa amafaranga y'imiliyoni urabe ko abaririmbyi b'u Burundi batazogendera ama V8 muifuza mugabo rero ugasanga diri zabo nibo nyene publicité bakadugari abaririmbyi bakaduponda ukagenda hajya publicité ugasanga indirimbo z'abaririmbyi nibo bakora vuza mu ama publicité zabo bakakubita imiziki z'abaririmbyi gusa papa z'abaririmbyi urumva bakibagira yuko batwimye promotion batwimye amanuze amakontra muho kagenda indirimbo yanje ikakubitwa hajya limitere umviriza sheka kubita indirimbo z'abaririmbyi muri Tanzania ugize iyo kampani gakubita indirimbo yo muri Rindwi utagiranye kwa amasezerano uramuriha uko wenye naza kugucira mu Burundi ukumva karimbo kiwawe kako ama publicité tekino indirimbo z'abarundi ziga muri ville zigakubitwa wonye no kigiye kuyumvise ndimanje yabaye hit tuzo kwa maho nyene orike banakukula pesa wao wanaingiza wao naikatu kunyumba ari DJ wo muzito mwambye ati indirimbo yo kirato aranerefonye indirimbo yo kirato Frima ndayikubise kwa amafaranga none kubera iki urumva bakora igura cyane nga rero indirimbo agomba sori yindi sohori yindi agurishe urya mahera jema je aure ya telefonye naranywa n'icayi
nibaza nza kunyica isanga wapi amafaranga yake atatu uko bakamia ati ngo nyimbo yako aba DJ rupo muziki ananipigia simu nishaingiza franga ni zangu rumva rero ivyo nivyo bishe ukumva umuririmvyi nka Big Fizzo indirimbo yo yayisohoye Tekino ira igisohoka ikayikubita indirimbo shasha ya Big Fizzo ikayikubita Big Fizzo narenganye n'umuduga haje akacashira na konongo kwidirisha akavyimba ati indirimbo yabashikira nakoze umuti kubita fresh hoka fata ba fresh ira mu muduga kontra Tekino muragiranya amasezerano nawo wabayikuye mu muri YouTube none ijya ni kampuni iri kwiragira business zazo ni kuvuga ati ikubite zigerero za Diamond sawa ikubite zigera za Arkeli sawa mugabo muri byo Burundi stop nakuya marore mu vyumva mudufashe dukorane rero ega muko muraduponda niyo mpamvu ubona rero namwe baba TV ega ni mubura kudutuka bamwe bamaze kwina ama comedy ugasanga umuririmvyi yagize comedy biramunaniye umupira biramunaniye dance biramunaniye basubu umujournaliste biramunaniye gutuka rero biramunaniye ubu habuze ikintu kimwe ingwano zibaba ngo kugwana basi babavuga nivyo bibuze bo Imana rero ibayizagire kuba mama yo mwanya wo gukora muzobana n'abandi bazobabwiye by'umuziki wacu mugabo je cyane abashira hamwe kagaruka amashira hamwe kabashikira kora n'abaririmbyi mureke guduponda ishira mimwe yakoze ibintu by'amateka ni Smart yafashe Black G iyi mukubita contrat ya 2 millions urumva yaramoye ubuzima même si na Black G bafise akagari akaduga ki munyuma sintiyareje no munyuma rafashe na Sadira muha ya none uno munsi kwitabandanije kuri batabandanije ikibazo cyabaye hehe tuibaze kubera iki limiter itabonye ati ko bafashe bagana reka dufata abandi uno munsi Azamia yafashe Natasha Natasha wapi ikamate nani sasa fanya hit song jaribu uone kama utapata kontra Natasha big up tumuago tugukoma induko ati amashirama yandi arabire hajya ijya rero nikora abintu by'amafari n'ibiki yafashe Natasha kabukiriro aya masmate ndiko cyane aya mashira hamwe ari abantu babakora tina kinju fata umuririmbyi murezi icupa ya kinju agire publicité amazi meza aga publicité ndayavuge neza amazi shira mudwa ama kontra y'amafaranga turifuza kugenda mu miduga ya gaciro nusanga ibirato by'abarimvyi byaheze ukacutangura kunuka wowe mugabo mfuye twabuze umuririmbyi sha yafuye kwe gendura abarimvyi nyene bakora teseka nga mu masite basohoka mu ijoro kwera iki kumaramara imuzu zibiri aramesa akazizanikira samuna mu gatondo mu ijoro 12 akaca kubita n'agapudre mwiyamuzu nyene okibaza ngo ni showbiz bararemvye birato ariko film jewe nkire nganyene ku bintu by'amakampuni je numwe hari ikintu novuga nkamera nk'abavugiye ku ruhande rumwe ni gute company yo gufata ngo be brand ambassador mu gihe babona ibintu vyayo kuri internet wishi bakufatira mu bubare bakufatira bakomba rero nivo ari mu mitashakashi urumva kube ivyo nakunda kubwira rero wacu bitahura company zirafise uruhara zo kutwangira ama sponsor mwebwega mu ama TV online ziko za twica twebwe musha tukanisha muziki wa Burundi itatu support yayo igufata umufanzi mu taxi velo akubona musangira mata musangira nuze ibiarage hajya kuri restaurant agaciro kumurimvyi ashaka kuvuga ati kumbe wa murimvyi ni fake ugasanga ukoze concert ya 2000 kwinjira ukabura n'umuntu numwe kumbe tubiravye company nta kibazo kinyi bifitaniye aho ikibazo ni twebwe nyene abajournaliste rero bama TV online reka gutukisha umuziki ama company nazoza gufata umuririmbyi babona mu restaurant babona mu burofa babona iki afati uyazo tangaza ibiki mugabo babona uri umuntu uri serieux Natasha ari serieux uzomubona Natasha he yes so akabazo kanyuma amaturangize nakabazo k'ubwenge ndashaka kumenya kuri Bienfrima umuntu w'ingage abana nawe gute
na namwe tuhurira. Nk'ubu uvugize ati jewe uwo muntu n'umugenzi ariko ni munafiki. Ndo abone ko nakwambia. Mubana nawe gute? Narigeze kubona n'umuntu nk'uyo w'ingyagya kesi. Naramwaye indaro imyaka myinshi cyane. Muga kumbera imfisi ngyaga so ikintu akumva birababaye. Sivyo? Ndonse bikamubabaza nimbwa. Ngushika nubu aracambona niko merewe neza nambara neza naho ndogenda imbere turi kumwe okwibaza niko nagenda n'umuboyi muga kwereka nano umuririmvyi mugenzanje siko namuponda arababara kubona film boy gushika nubu film boy aracakora umuziki mwa inumbere yashaka ko je umuziki ndawuheba muga ugenda urabu imuzi imwe mu kiganiro imisi yose turamubona foke azozenda mu imuzi yo kwambara bye. Yes bien film urakoze cyane imana guheza ki. Yes bakuzi banda TV ho mayibona twari kumwe na bien film yatwanire byinshi cyane kandi ngira akamaro ku muziki ndundi turasabye ko mukurikirana ibiganiro byacu kuri Ndaha TV mukagira subscribe like share na comment mugatanga namwe interano zanyu kuvyo twaganiriye hama ikindi naco nabibutse ko mwari kumwe na Elma Love kuri micro hamenyuma ya kamera namwe kumwe na dossier imana bahezagire cyane wande mudukurikirana ciao ciao.